Dr. Claude benshi baravuga yuko ukoresha uburozi nivyo aha ibyo ni wongo ibyo ni ibintu babesha ejo bundi bariko baravuga ngo jewe naraheze ubu nabo basigaye bavuga ngo nkoresha uburozi unaona ba contre succès haja rero maze Bonsoir mesdames, messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Buja Hit TV, the #1 channel of this industry Buja Flavor. Chakinya makuru chama kibazana bishasha muvuga muri industry Buja Flavor. Nkuko mwamba tubikora reka twanze dukengurikira Imana ya muri kumwe natwe everyday ko turaziko ni benshi baba bifuza kubaho ariko bataronka amahigwe. Ariko kandi dusura kandi dukengurira namwe bw'abakunzi ba Buja Hit TV. Mudasubira kutukirana imisi yose everyday ko tuzikigaruka kwa the first ngo kiraba. Nkuko mumbona ndi kumwe novuga no artist de l'année umuririmbyi w'umwaka akabazi ku izina rya Dr. Claude Jeno mwitumo legend. Bibi bro. Haile Selassie, the conqueror lion and tribe Judah Selassie, doctor. Kabisa, kankara bro. Kankara, why kankara bro? Yeah man, me a conqueror lion. Yeah man. Inga Dr. Claude kumbere yaji haisanga n'umuntu yari muhaye. Kankara. Kankara no kuvuga ku conquer, conquering. You understand? Umuntu atsinda every time. Yeah man. Kabisa dusubira kandi tumukeza Dr. Claude kuba yaratawunye kanyagasi akano gashimwe Dr. Claude. Murakoze cyane, murakoze. Yeah man. Nka Dr. Claude kumbure yo bayarakoze novuga ni indirimbo zitarenga kuri zibiri Dr. Claude agacaba artist de l'année Dr. Claude vyakira gute ni zitatu agacaba artist de l'année Dr. Claude vyumvira gute ko ari abaririmbyi novuga musangiye umugwa kuririmba basoye n'indirimbo zishika kuri 10 ariko batashokora ano mahigo batarashokora wa mbere baje icyo novuga ndashimira Imana nico kintu ca mbere ariko ikindi novuga nuko shobora kuba nitonda jewe gusohora Sinjana nyabahururu en fait mbanza nyitonda yes kabisa je novuga yuko ari muri bamwe babaririmbyi yasohoye indirimbo adahusha kenshi yasohoye akubita hit song Dr. Claude benshi baravuga yuko ukoresha uburozi nivyo aha ibyo ni wongo ibyo ni ibintu babesha ejo bundi bariko baravuga ngo jewe naraheze ubu nabo basigaye bavuga ngo nkoresha uburozi unaona ba contre succès haja rero maze acana nabo bagende baburondere kabisa nawe nibagende baburondere kumbere kankara we nigera ananiga jewe kuvana kera sinigera ananiga kuvana kera indirimbo nasohora kera tureke no ngayi wacu no mu bindi bihugu nahora ndabikora Kenya mu Rwanda hehe n'ahandi tiva murabisi so nahora sohora amahit so je kuri jewe nta nuzenya novuga yuko ata bintu bishasha birimo ni ibintu je menyere maze gutwara East African Award muri Kenya byari bihugu bitanu biri kuri YouTube mushobora kubibona byari bihugu bitanu twariko turagira competition twarahiganywe turaba musicien bashika 8 byari bihugu bitanu bya East Africa bacabongeraho n'ibihugu bitatu Sudan na Ethiopia na Zambia byo ni biri muri East Africa ariko baravyongeyemo nije nagitwaye ico gikombe kandi twayigwana n'aba musicien bakomeye jewe muri kategori yanje nari kumwe na Jaguar nari muri Kenya Kigeugeu nari kumwe no Bebe Cool mu Bugande hariho na Ethiopia uri Alambadina you know baja bose n'abandi bo muri Ethiopia muri Sudan nahe bose narabarushije so ibyo bintu si ibintu bishasha kuri jewe man ni kubera tu pale abononga iwacu kubera amaza yoga menshi baca bavuga ibintu bimuha hivi abiwezekani yeah man ariko jewe muziki ndawuzi niko kazi kanje my friend yeah man kabisa Dr. Claude muziki arawuzi kandi arawushoboye hama Dr. Claude twisunze ivyo metre yavuze hari imbere yatubwiye yuko mwebwe abaririmbyi mufise uruhara runini rwo kwiteza imbere bisiba ko Droit d'auteur ihari ariko mwebwe abaririmbyi muramenya ko Droit d'auteur ihari kugira ngo muyikurikize Droit d'auteur iriho ariko ingorane bon bimaze gushigwa mu ngiro ndibaza muri leta ariko rero na pratique tu vois so il faut yuko je no saba yuko ministère yo hamagara les musiciens bakaduhamagara kababwira ivyo tuzi ukuntu bihora bigenda handi kugira ngo Droit d'auteur igende imere bien aba artiste bo ngana bo baronke ikintu nk'abandi bo hanze Benga Dr. Claude yumvise nk'indirimbo yiwe iriko nkajugumira iriko ragwirirwa promotion cyangwa iriko iravuzwa kuri ba bantu badandaza ibikoreshwa byabo bakoresha ibintu by'ibidandaza iyo vyakira gute yo twitwara gute batamusavye ruhusha sasa sinona kwambia droit d'auteur bado
droit d'auteur nayo ihari none wogira gute uragera so iriho ariko nirashigwa mu ngiro tiba so mugira iki kumbere twisunze nk'ivyo metri yavuze ati je ndahari ngako bwanyu kumbere ndumucamanza kandi kitu lazima kiende kwa taratibu zake ushafahamu bana ni kila kitu lazima kiende kwa taratibu zake ushafahamu taratibu zake zikiwa nuja ariko aravuza mwibarabara nazo yivuza kandi kubera azi yuko droit ihari droit d'auteur ihari ariko kubera atazi yuko kubera bizi yuko droit d'auteur atayihari hata kuya hata akajambo gato ku bakunzi ba cooperative akajambo gato ku bakunzi ba cooperative ico novuga ndashimira cyane cooperative de musiciens kubona yaragize ciciyumviro bon ico novuga yuko mu ma award yose maze kubona nga mu Burundi yose iya mbere ni iyi cooperative de musiciens kubera iraguha na transport omwe iravuga ati uratwara certificat ariko urafise na transport nkeya kandi nta n'uburyo bafise bwinshi tivuga okay ça iyi ni certificat naronse ndabashimira cyane bon nkaca nshimira n'abantu bose babiteguye n'abasponsor bose batanze sponsor so urumva aba babitegura ibi n'aba musiciens sivyo bazi souffrance y'umu musicien nico gituma bavuga bati basi natujya dukenya dufise basi tuguwe basi na transport urumva ayandi ma award suko umuntu ashima kugenda gukoresha icyuma ngo ni coupe akagenda akavuga ngo ayikoresheje kuri 50,000 canke 100,000 canke 150 canke 200 wavaje amahera ukayamuhereza uyo wamugize number 1 anaenda na transport na anakula hiyo siku basi ama namna gani sasa utampatia chuma atakula chuma kwani wewe ndazimu ni sasa kumbere akajambo gato ku bakunzi bo muziki ndundi bo ico novuga nobwira aba musiciens mwese tugire dushiremo ingufu dushiremo ingufu muri muziki d'abord ndiko ndabwira aba artiste bagenzi banje dushire muziki tureke ibintu by'ama beef kuko ama beef unafanya beef hakuna ta hela hapa mzee hamna hela muziki hapa bana unafahamu sasa mnaenda kufanyana mabifu za ulofa za kifala manake ushafahamu unajua mtu lazima angalie mbele bra ushacheki lazima angalie mbele blaza ushacheki so wewe ma story sijui ma beef sijui nini lenyewe muziki hapa kwetu hakuna hela muziki hamna hela muziki sasa utapewa 200,000 300 4 utaishi namna gani bana ushafahamu bana utaishi namna gani sasa unasikiza eti watu wanaenda kuona kwa sababu ya show ya 200,000 300 sasa mara sijui kulogana sijui kufanya nini sijui nini story nyingi hata ukiona kwa mlozi mwenyewe hiyo hela unaiacha pale na yeye mwenyewe akipata hiyo hela sasa ya nini sasa kumbe ni ma story nyinyi fanyeni kazi pamoja muelewane ushafahamu kwa sababu mkiwa pamoja hata government itawasaidia pia ushafahamu lakini government haiwezi kwenda kusaidia mtu mmoja eti mimi ni James Ingora ni ngowagwe kumutwe wawe nundi umutwe wiwe kwa no c'est pas possible so lazima tujiweke sehemu moja you know being together you understand yani watu wakuwe pamoja nini wafanye kazi kwa pamoja ushafahamu na ndio tutakuwa na nguvu pia kucompete hao Tanzania sijui akina nani sijui ushafahamu ndo maana yake bwana endelee kabisa unangana endelee wewe basi ongea bwana kabisa twagaria byinshi na Dr. Claude kumbure turashaka kumusaba aga freestyle gato y'indirimbo yiwe kumbure nawe nyene mu ndirimbo ziye yose abayemera gose Chene mwe ndirimbo zanje zose man imwe bas kumbure no banshasha canke nka Dr. Claude yatanguye kuririmba ubajamura nawe sintaba numuna mezengawe amono amotono otono yeah man, this is Dr. Claude original, the conqueror lion and tribe of Judah, Selassie Je Rastafari kabisa. Dr. Claude ndirimbo y'ikirasta ryari bro? Wewe sio kwana unafikiri ndirimbo y'ikirasta ndo namna gani? Ndirimbo y'ikirasta ndo hizo bana.
kabisa ni murasa kumbura tagira madreze muravyumva hama yari Buja Hit TV cy'akinyamakuru cy'amakibazana bishasha mvuga muri industry Buja Flavor on the mic yari will be on the camera yari Scott zosubira inshallah imana bikunze ntibagire kugira subscribe hama tubona twari no muvuga mu bintu vya lancement officiel byo gutanga ama awards ya mu Burundi kumbure vyari byoganijwe na coopérative des musiciens birongowe na nyakubahwa Cedric Bangi our legend Puyaka